Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikira ikiganiro yaga muganga dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idaheta TV. Amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa no gushishikara kwirinda indwara zitandukanye zibangamira amagara y'abantu nibyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona nkaba ari jewe nsanzwe ndabashikiriza kino kiganiro yaga muganga igihe cyose kiba catunganijwe. Nk'uko twabikoze rero buheruka nagomba ngo twongere dukuremwo akandi gace muri ca kiganiro novuga ngo cabaye kirekire twateguye cyangwa se twabashikirije mu mwaka uheze. Cari ikiganiro kivuga ku ndwara zo mu bihimba vy'irondoka. Ikiganiro yaga muganga c'ubuheruka twakuyemo agace kavuga ku bimenyetso bikunze kuboneka ku muntu yanduye izo ndwara zo mu bihimba vy'irondoka. No musi rero mu kiganiro yaga muganga c'uno musi twagomba dukuremwo agace kandi kavuga ku kungene twokwikingira, kubera ni nkenerwa kumenya ingene umuntu yokwikingira iki canke kiriya, kuko hari igihe abantu bicwa no kutamenya, ugasanga ikintu yakimenya yari kucirinda, yari kumenya ingene yitwara, yari kumenya ingene yifata, kumbure bigashishikara kumufasha kugira amagara meza. None rero mu kiganiro yaga muganga c'uno munsi twagomba tubashikiriza ibintu bishika kuri 5 bitwereka neza ingene umuntu yokwikingira akirinda kwandura indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Hashobora kuboneka uburyo bwinshi busumba buno buryo 5. Hashobora kuba ibintu byinshi bisumba bino bintu 5 tugomba kubashikiriza muri kino kiganiro, ariko mugabo muri kino kiganiro twebwe tuza kubashikiriza ibintu 5. Ibisigaye navyo ku ma internet no ku bandi bigisha cyangwa se ku bandi banyamakuru hirya no hino muzoshishikara kumenya n'ibindi kumbure. Tubaza kubabwira mu mpera ya kino kiganiro impamvu duhisemo bino bintu 5. None rero umuntu yokwiyumva ati mbega none no kwikingira gute izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Muri kiriya kiganiro twabashikirije cavuga ku ndwara zo mu bihimba vy'irondoka, ikiganiro cirambuye twaravuzemwo yuko indwara zo mu bihimba vy'irondoka ni indwara zo mu bihimba vy'irondoka nyene, si indwara zikoroka zivuye mu kirere, si indwara zipfa kwizana uko nyene, ariko akenshi ni indwara zandukira harinze kubonekana impamvu, novuga ngo ni impamvu mpuzabitsina cyangwa se impamvu ituma ibihimba vy'irondoka bibigiramwo uruhara. Ariko mugabo kandi twarahindukiye turabereka yuko hariho abazandura batazanduye kubera yuko bakoze imibonano mpuzabitsina, ariko mugabo bakazandura kubera yuko bazanduye mu matwarete, y'amatwarete y'ikizungu bavuga ngo ni amatwarete asiege. Twarabonye yuko abantu bagwaye indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka iyo bagiye bakituma umwanda mutoya hariya muri ariya matwarete, hanyuma abigeme n'abakenyezi bakagenda bakituma nabo nyene muri kariya kazo ka surwumwe, bashobora kugenda banduye izo ndwara igihe toilette itabanje kugirirwa isuku bihagije kugira ngo bikunde uriya mukoro canke biriya bicafu byose biri hari indani biri mw'ijya migera bibanze bikurweho bihabye, hanyuma umuntu abone kugirane gukora urubanza rwa mujanye ata kibazo na kimwe ahura naco. None rero ikintu ca mbere cofasha umuntu kwikingira cyangwa se kwirinda indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka, ikintu ca mbere ni cuko abatarubaka izabo, kubera yuko izi ndwara ari indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka ku gitigiri nyamwinshi. Abatarubaka izabo rero bakwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina mu gihe cabo cyo kubaho batarubaka izabo. Kubera iki bakwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina? Ni kubera yuko ubutarubaka urwiwe uno munsi abikora n'uyu, ejo akabikora n'ubundi. No munsi novuga ngo bahandi avuga ngo aho umuvyeyi afatiwe n'inda ngo niho yibarukira,
canke nabwo aho umuntu afatiwe n'umusonga niho yikurira umusonga. Rero abatarubaka izabo bimaze kuboneka cane yuko iyo batirinze imibonano mpuzabitsina bituma usanga uno munsi arasabye uyu, bararyamanye barahuje ibitsina, ejo naho agiye ikarusi azohura n'uwundi nawe nyene amusabe baryamane barangura imibonano mpuzabitsina, gutyo gutyo ugasanga rero haciye habaho uguhererekana kw'imigera, imigero, guhanahana imigera yandukira iciye mu bihimba vy'irondoka ku bantu benshi. Kubera iki? Uyu muntu novuga ngo ni yashakajere bita passepartout, ni passepartout urumva nyene ni universal charger, ahageze hose urumva wewe nta kibazo, ahageze hose arabikora. Urumva muri iyo mpamvu muri ico gihe rero bica bituma uyu muntu yandura henshi hashoboka, kandi nawe nimba agwaye yandukiza henshi hashoboka, cyangwa se benshi bashoboka, kubera yuko murumva yuko uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina ariho hose n'uwo ari we wese. Rero ico nico kintu ca mbere, umuntu wese azi ko atarubaka urwiwe akwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina. Ntihabeho vya bine vy'uko umengo umwe wese asoroma ahageze, umwe wese ahageze ashonje aca irumva nyene novuga ngo yifasha. None rero nuko ico kintu cofasha cane kugabanya, kwirinda no kwiyubara no kunesha mbere umuntu agashobora kuba yobaho atarwara indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Ikintu ca kabiri muri bino bintu bitanu tuza no kubabwira muri kino kiganiro yaga muganga, kitaza kumara n'umwanya muremure cane, ko twasanze bikenewe yuko umuntu yoza aracishamwo ibiganiro atari birebire, kuko birebire icida cavyo umuntu arigishwa neza agatahura, kubera ko umuntu yagifatiye umwanya uhagije wo kuvuga kuri ico kiganiro, ariko mugabo ingorane nayo haba abantu nta myanya bafise yo kubikurikirana. Usanga rero kugira ngo umuntu akuronkera umwanya w'iminota 30 akurikirana ikiganiro, ugasanga si benshi si bose, biragoye. Ariko mugabo kiba ikiganiro cy'iminota 10-15 biragenda. Ikintu ca kabiri muri kino kiganiro yaga muganga turiko turababwira co gufasha cyangwa se cofasha kwirinda kwandura indwara zo mu bihimba vy'irondoka, ni cuko abimirije kubakana, babandi bari muri fiançailles, babandi bari mu myiteguro bagomba kuzohava bubakana, bamaze kuganira, basabanye inkundo, bakemeranira, bagasezerana yuko bagiye mu myiteguro rero yo gutegura ingene bo kubakana. Abo bantu nabo nyene ntibakwiye guca baduka bakora imibonano mpuzabitsina ngo sikizima twamaze kubivugana, ngo sikizima twamaze kubisezerana, urya n'umusheri wanje, urya n'umusherikazi wanje, none rero reka nyene uravyumva nyene nta bindi none ntari ngorane. Ejo hahise bagambiriye n'umuntu ambwira ingene mugenzi we biganye ku ishuri yakowe, haratanga inkwano, ariko rero uwo muhungu aravuga ati jewe rero hari ikindi ushaka, inkwano narazitanze narahejeje, hari ibindi utinya ngo kunuko rero jewe naho natanze inkwano sindagushira mu nzu ntabanje kukubona, ntabanje kukumenya, ico ntikibaho. Rero impanuro igira kabiri yofasha abantu kwirinda indwara zandukira zice mu bihimba vy'irondoka. Iyi mpanuro ivuga yuko n'abimirije kubakana bakwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina imbere yuko bubakana. Kubera iki? Bakwiye kuzobanza kwipimisha kugira ngo bamenye indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka zose umwe canke uwundi yoba agwaye. Kubera iki? Twabonye yuko muri zino ndwara hariho indwara zidakira, hariho indwara naho wofata imiti, naho wonwa imiti ingana gute udakira. Muri ico gihe twaravuze indwara zishika hafi nka zine umuntu iyo azigwaye azandura canke azandukiza bice mu bihimba vy'irondoka, ariko izo ndwara zidakira twaravuzemwo sida, twaravuzemwo hepatite virale B, twaravuze iyo bita ngo ni virus de l'herpes,
twaravuze ico bita ngo ni papilloma virus humain, twaravuzemwo ego nivyo bine ahanini twavuzemwo bigize imigwi y'indwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka mugabo wivuza ntukire, kubera ko hari indwara rero zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka ariko zidakira. Niyo mpamvu n'abakiri muri fiançailles bakwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina batarubakana. Kubera iki? Bakwiye kwipimisha hanyuma hakamenyekana indwara umwe canke uwundi agwaye kugira ngo habone gufatwa ingingo ibereye. Iyo ngingo ibereye nayo ishobora kuba oya, kubera ko umwe muri bo agwaye indwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka kandi zidakira, mugenzi we akavuga ati jewe rero sinita kuri songoye ndaribona, sinshobora kwiyahura nkiri kibondo, nta kundi ko bimeze gutyo, wihangane warankunze nagukunda, ariko mugabo kandi urumva urukundo rwacu rwoba rutujanye mu rupfu, kubera yuko twoba tugiye kuzopfa twese, naho bavuga ngo urukundanye rurajana. Iri rero ingingo ibereye ishobora kuba oya, kubera yuko umwe muri bavuze ati jewe kugwa izo ngwara no kuri wihangane ntibikunda. Kandi ingingo ibereye ishobora kuba ego, urazi ko bavuga ngo urukundanye rurajana cyangwa se abakundanye barajana. Birashoboka yuko wa wundi atagwaye avuga ati jewe nubwo ugwaye indwara zidakira ntaco naragukunze, tuzobana, tuzorondera ingene twifasha, tuzorondera ingene tubigenza, ibintu nyene nk'ivyo. Igihe kimwe nari muri kaminuza mu ishuri rya kaminuza iraho yitwa Nation to Nation Christian University, hakaba hariho rero abazungu babiri, ni ukuvuga umugabo n'umugore babana bubakanye, ariko umwe azi ko agwaye sida ariko undi nawe atayigwaye. Muri ico gihe umugore niwe yarayigwaye ariko umugabo nawe yaragwaye. Abo bantu baremeye kubana, umugabo aravuga ati jewe tuzorondera ingene tubigenza, baravuga n'abaganga barababwira ingene bogenza imibonano mpuzabitsina yabo, ingene bovyifatamo kugira ngo bikunde, naho umwe agwaye bikunde babane, umwe ntiyandure umugera wa sida. Gukora mu bisanzwe naho ari ukwigereza ko hariho ama manœuvre bashobora kukubwira ingene ubigenza, mukabana mukarangura imibonano mpuzabitsina n'umudamu agwaye umugera, ariko wewe ntuwugware wa mugabo w'ivyo. Urumva naho bisaba nk'ukwigereza ko, ariko mugabo biriho birahari. Ubushakashatsi n'ubuvuzi buvuga vyinshi. Abo bantu rero baremeye gushira mu ngiro iri jambo rivuga ngo urukundanye rurajana. Muri ico gihe rero urumva ingingo ibereye rero ishobora kuba ego, ndemeye ko twubakana naho nsanze ugwaye indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka kandi zidakira. Iyo yari impanuro igira kabiri ivuga yuko abimirije kubakana bari muri fiançailles bakwiye kwirinda kurangura imibonano mpuzabitsina, kuko bibafasha kutandura izo ndwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka, kandi tubona yuko izo ndwara no gukira harimo izidakira. Ca gatatu muri bino bintu bitanu ni icuko n'abubakanye nabo bakwiye kwirinda cane kurenga ibigo, kuko kurenga ibigo kumwe mu bubakanye gushobora gukwega karambaraye. Ujye yarenze ibigo hariya yagiye agakurayo akarambaraye, agakurayo indwara, agakurayo izo ndwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka, ugasanga uyu muntu akwegeye umuryango wose. Nyina w'abana nawe nyene aciye agwara, mu nyuma kubera ko twabonye ko n'amatwarete umuntu ashobora kuyanduramwo indwara, n'abana babo babigeme bakanduriramwo, kumbuye n'abahungu nabo nyene bakanduriramwo. Twakunze kuvuga abakenyezi n'abigeme ko aribo bandurira cane indwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka canke se mu bihimba bisohora umukoyo hariya mu matwarete, kubera yuko bobo ibihimba vyabo vy'irondoka bitaremwe co kimwe n'ibihimba vy'irondoka vy'abagabo canke se vy'abahungu. Ivyo ndibaza ko atawo bisararako, atawo bitebako. Birazwi yuko ibihimba vy'irondoka vy'abashinganaye canke se vy'abahungu bipfunganye, novuga ngo imigera itoroherwa gupfa kwinjira uko ishatse, uko igomba, umwanya uwo ari wo wose. Ariko abakenyezi n'abigeme ibihimba vyabo vy'irondoka biroroshe cane gose kugira ngo babe bo kwandura iriya migera, kuko agiye kwituma hariya muri iriya twarete hanyuma bikamutarukirako, acagenda yanduye iyo migera, kubera ko ibihimba vyiwe vy'irondoka bifise surface de contact niniya kandi iri ouvert, yuguruye.
niko novuga mu yandi majambo. Rero abubakanye nabo bakwiye kwirinda kurenga ibigo kugira ngo ntibabe basanga bakwegeye umuryango. Aha kandi novuga ngo wa mwibutse uvuga ngo umugabo indya y'umwe n'ishano. Murabizi aravuga gutyo umunsi umwe nagiye numva urambwira ngo reka ngo indya y'umwe ngo n'ishano nani ngo indya y'umwe n'ishano. Rero wa mugani uvuga ngo indya y'umwe n'ishano canke se wa mugani canke mwibutse uvuga ngo umwonga umwe wonza inyoni. Ibyo bintu byo kuvuga ngo umwonga umwe wonza inyoni, ibyo bintu byo kuvuga ngo indya y'umwe n'ishano, ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo biryoha bisangiwe, ibyo bintu byo kuvuga ngo umugabo n'uburyo utwiwe n'utw'abandi, ibyo bintu abantu bubakanye nibareke kubikorerako, na cane cane kubishira mu ngiro muri ibi bijanye n'imibonano mpuzabitsina, kubera kuriya kurenga ibigo gushobora gukwegera karambaraye umuryango wose, ugasanga rero kazoza k'umuryango karangiritse canke se karononekaye, ibintu birapararanganye kubera ko umwe muri abo yagize yarenze ibigo. Ikindi naco gikenewe cane kandi gihambaye, abubakanye bakwiye kwipimisha kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe, na cane cane mu bijanye n'indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka, n'imiburiburi kabiri mu mwaka canke rimwe mu mwaka. Ni ukuvuga buri mezi 6 abantu bubakanye bakwiye kwipimisha izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka kugira ngo barabe naho batarenze ibigo, naho babanye bizeranye, barabe ko ata ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka zoba zihari zazananye basi muri ya matwarete twavuga, kubera turabizi yuko naho kumbure ka kazu ka surwumwe ko muhiri wanyu muwa mukitwararika mukakagirira isuku, ariko bihora bishika madamu wawe canke mu mukenyezi akagenda akifashisha akazu ka surwumwe ko kuri eglise canke hariya kw'ishuri akorera canke hariya ku kazi akorera, gutyo ugasanga rero aho naho yoshobora kuza yanduyeyo naho atarenze ibigo. Kuko muri make abatabizi bishiramo ko infection atahandi hantu ntamizanana umuntu arinze agwara infection canke ni kuvuga indwara zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka, ko bisigura ko aba yarasambanye. Ariko mugabo mu vy'ukuri simpaka ngo umuntu abanze gusambana kugira ngo agware izo ndwara. Murumva yuko hari izindi nzira zishobora kuzana na ikintu ca kane naco tugomba kubabwira ni cuko umuntu akwiye kwitwararika isuku rya kariya kazu ka surwumwe hariya muri toilette siège. Mwebwe mufise amatwarete y'ikizungu, mukwiye kwitwararika amatwarete yanyu y'ikizungu mukayagirira isuku kugira ngo bikunde, nubwo hoba ari uwifashishije kariya kazu ka surwumwe arwaye za ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka, bikunde ntihagire undi muntu yandukirwa n'izo ndwara bizanye kuri karya kazu ka surwumwe. Ni ukuvuga yuko umuntu igihe cose agiye akwiye kubanza kugirira isuku neza akazu ka surwumwe, akahoza, akarekuriramwo amazi akwiye kugira ngo imigera yose n'imicafu yohava imwandukiza ijane n'ayo mazi. Ikintu ca gatanu umuntu akwiye gukora, akwiye gusuzuma yuko yacandazwe incanco zose zikwiye, kubera muri ziriya ndwara zaba izikira n'izidakira, iby'agasama n'ibindi, murabizi indwara vy'amavirisi burya muri izi ndwara hari indwara zimwe zimwe iyo wacandazwe bikwiye zitagirane zidapfa kuguhangara, novuga ngo hovyo. Rero kw'incanco zifise ico zifasha ku bijanye na zino ndwara zimwe zimwe zanduka ziciye mu bihimba vy'irondoka, umuntu wese akwiye gusuzuma yuko yacandazwe incanco zose, ca kirangamisi c'incanco yacubahirije. Ni bino bintu bitanu rero tuvuganye vyofasha umuntu wese akurikiranye kino kiganiro yaga muganga kwikingira indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Mu kurangiza twababwira yuko hashobora kuba hariho n'ibindi vyinshi bobabwira, ivyo gukoresha udukingirizo, vyo gukoresha ibinabiriya kugira ngo wikingire ntiwandure indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Ariko ubwo buryo bwose n'ubwo buhinga naho busanzwe buhari, twebwe mu kiganiro yaga muganga twahisemo kubashikiriza buno buryo butanu
kuko ubwo bundi buryo naho bwo babukingira indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka, ariko usanga nabwo ubwo buryo ari uburyo navuga ngo busasira indava icaha, busasira indava ikibi, busasira indava ingeso y'ubusambanyi. Ugasanga ni koko biragukingira indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka, ariko ugasanga ubwo buryo ntibukingira icaha, ntibukingira ingeso y'ubusambanyi, kandi mera nimero ugasanga naho bwo gukingira uwo mugera mugabo no mu nyuma uzava usanga wakorokeye mu manga, kubera wagize ntiwabonye ko umenga uronse inzira ya hafi igufasha kwikingira indwara zandukira zaciye mu bihimba vy'irondoka gusa. Nuko rero n'aya majambo twari dufise muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi, kuri bino bintu bitanu twari dutumbereye kubabwira yuko batarubakana bakwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, abari muri fiançailles nabo nyene bakwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere n'imbere yo kubakana, bagapimisha izo ndwara. Hanyuma ko abubakanye nabo bakwiye kwirinda kurenga ibigo, hanyuma kandi ko akazu ka sugumwe gakwiye gukorerwa isuku bihagije, kandi yuko umuntu akwiye gusuzuma yuko yacandazwe incanco zose. Mwari muteramanye na jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro yaga muganga, naho utaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha.